Mimi nagabanya amaranga mutima kuko mu biganiro hari ukuntu ndafite imbaraga zikaze siko tuvyemeranye twe kuri Anashia turubaka siko tuvuga ikintu kugira ko bro ikintu citwa ubustar ni ikintu ca mbere cikiyarurira mutwe kiboreza umuntu kuko urashobora kuba sore yazanye strategy z'abantu bamwe biringagije kuko turakunda kubona zino sinema z'u Burundi sinema yo mu Burundi mukeneye iherere muri no siko mukene ariko Alvera Muhimbare ni breaking news ngiye kubazanira agiye kugaruka muri industry muri entertainment inzira yo kuvuga neza yuko Mimi Mireille yakanya abana Mimi Mireille yataye abana izi uraza abakobwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura bro bamaze gukorora madamani bano bantu kwera mu disinga bacima manda naragiye mbona na Nelina amupostinga ariko reka ngaruka kuri bano bantu ubuzima bwa bano bantu ba Nelina canke bacima manda Okay. Yeah. 1 2 1 2 1 2. Ladies and gentlemen, welcome to Anashia 257. Yo. 257. Yo, big energy. Big energy. Bro. Yo. Amakuru ya. Yo. Yeah. Inyuma yo kubura umuyaga nkuba twagarutse. Ariko turashima Imana. Inyuma yo kubura umuyaga nkuba twagarutse. Muvyumve ko umuyaga nkuba warudukoreyeko. Cyane. Twari dukumbuye abakunzi bacu ba Anashia. Anashia 257 bro. Ibana mzee. Imisi yari myinshi. Long time. Indwi yose. Kwera ubuzima kanaka. Indwi yose. Ubuzima kanaka bugiye butanzukanye ariko nagiye ndonka benshi batwishyuza cyane. Tunagira ko dusaba imbabazi cyane. Hari abo twagiye tubona batwandikira muri inbox batubaza ati bimeze gute ko mwasubije ko ibiganiro mwari mwaraduhaye cyane. Si twebwe natwe. No kubura umuyaga nkuba hama akazinya nurumva habuze umuyaga nkuba kuko izi mic tuvugira ko zikoresha umuyaga nkuba. Sana. Kamera ikoresha umuyaga nkuba. Urumva kubikora bisaba umuyaga nkuba. Rero iyo umuyaga nkuba ubuze natwe ntibitworohereza. Bro umeze gute? Ewa ndashima Imana man. Ndashima Imana cyane gose kuko uhe mu mwuka w'abazima. Nimakushima Imana. Tongera tunashimira n'abantu bagiye batsanzukanye. N'abakunzi biteka cyane ko baradukurikirana. Reka ikaze abakunzi bacu bariko baradukurikirana bari ku mpande zine z'isi, abari muri Afrika, abari muri Europe, Oceania, Amerika ndetse na Asia. Abo bose turabaha ikaze. Turazi ko mudukurikirana mudahengeshanya no kudusupportinga kandi turazi ko mudukunda. Ukaba udukurikiranye rya mbere je nitwa Arthur Batmix canke Batmix Easy. Imbere ya kamera bari Gundos MC Gundos umuntu w'abantu Umubantu boy urumva tuzaranye energy Sara bro siko energy Sara imirenze kubera tuba dufise ivyishimo cyane kuba tugaragaye imbere y'abakunzi, imbere y'abagiye batanzwe badukurikirana henshi yagiye atanzwe kuko banu mumengo ndi proud y'abano bantu kuko niteka ridasanzwe bimwe bidasanzwe bimwe bicane bya cyane gose isi umuntu adukurikiranye rya mbere mu migenzo yacu turamwakira duhejeje kumwakira acha dufasha amasegonda 2 yonyine akora kuri subscribe hama tugaca na like ndetse na comment akandika ati nduwa mbere ndabakurikiranye ndi ngahano aturungikira imiriro myinshi muri comment muri comment ariko content tugiye tubazane no munsi ni atari reka tubaze tubibutse tuba turi kumwe na DH Telecom tuba turi kumwe kandi na Bartender Bar aho bita kwa Shewili Shewili de Bartender abo bose ndibaza DH Telecom murashobora kuraba ivyo bakora muri aka video tuca tugaruka inyuma yako mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi
dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format, branding, panneau publicitaire, banderole, sticker, contravision, backlight banner, roll-up, teardrop, impression numérique y'ibitabo, flyers, badge, carte de vœux, carte de visite, carte d'invitation, kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke. Mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa, bureau 301. Mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281. DH Telecom, you dream it, we print it. Sasa nibaza ko bajeje kukabona hama bibutse adresse yo kwa Willy. Adresse iri neza na neza mu Kabondo mu gisagara ca Bujumbura ushitse kuri Mutuel urabona ibarabara ry'ikabona ibiri manuka ipave ya mbere irabana n'akabare kitwa Tuyigirire promo ni Sky Star hanyene kubarabara ya pave yinjira naho baza ati kwa Willy canke ex Gasuku hauze hitwa Gasuku baca bahakwereka kuko bafise ama service ameze neza cyane gose kuko ni kibanza kimeze neza ukene kuryoherwa inshuti n'abagenzi canke umuryango abagiye batandukanye wasohokanye umuntu wiwa wemera canke wagiye kuryoherwa nta kindi kibanza mu gihe cyacu Burundi mu gisagara cya Bujumbura atari Bartender Bar. Aba diaspora bari ngaha bariko baravyumva, aba diaspora ni nabese cyane bariko baraza nandi ho gusohokera ni kwa Willy chez Bartender canke Bartender Bar. Bro twinjira mu kiganiro nari nkumbuye kweri mzee nyatari urazi hari inkuru iriko iravugwa cyane nabonye ba publier abantu benshi aba promoters ndetse nabandi ariko kandi tuvyemeranye neza ko babi publier inyuma yiwacu inyuma yaho twari twavuze amajambo amwe Mimi Mireille ariko aravugira ku ma TV online yo mu gihugu cy'u Rwanda nitwe tuba dufise inkuru ya mbere uravyibuka kuri Ana Share wigeze kuvuga ngo ariko aravuga ngo ariko aravuga kuvyerekereye abana biwe narabivuze wewe warabivuze uno munsi rero kiriya kibazo cy'abana biwe cyavyuye ibibazo yabaye inkuru yavuye kuri Ana bayita mu Kiswahili bayita habari ya mjini yani habari ya mjini nabana nabana ba Mimi Mireille bamwe baravuga ngo yarabataye abandi baravuga ngo nta burenganzira bafise ko abandi baravuga ibintu byinshi bitandukanye ariko twabonye na poste aharaho y'umushinga naye wiwe yitwa Jean Claude iyo poste sinirigwa ndayigarukako ariko bamwe bagiye barabiza ko nk'abacimamanda hari umujama tunamushimira cyane yitwa Eric Nyandwi ari hanze y'igihugu nawe nyine sasa rero ikibazo kiraha wewe ubibona gute kuri Mimi Mireille mbega kubgawe ugereranije ibi biriko biramuvugwako ukagereranya n'ingene yishuye biriya bibazo vyacita ubona gute nk'umu analyste ubona hari ingaruka mbi bishobora kugira kuri Mimi ibi biriko ibi bifungu reka ndavyita ibifungu kuko ni bifungu kuko kugeza uno munsi ntituzi ukuri kwa nyako twovyita ibifungu urazizi hari ikintu ngira mvuge abakunzi ba Ana Share canke abakunzi ba sinema y'u Burundi baze kumbangira basi kugira iki bagumane natwe siko izi naragenda bibona cyane ndavuga ati bino bintu nzobigaruka ko kuko nagiye mbona reka ngaruke kwanza tutangure ku Burundi kazi wacu Mimi ni mushiki wacu kandi Mimi ari mu kazi kadasanzwe kuko ndemeza neza yuko afata ikibanza ca mbere gushika mu gice cy'u Burundi mu basiniast ari karagaragara ariko ndagaruka kuri kino kintu
Mimi nivyo narigeze kuba ndabivuga muri Anashare mu kiganiro twigeze gukora na Izi kuri analyse imeze neza nagiye mbona feedback y'abantu benshi batamwimiriro bambarira ati wakoze cyane kutubarira ikintu kanaka ariko ngira mvuge kino kintu Mimi uri mushiki wacu hariho ibintu uzogaragaza kuri imbere y'abantu uzogaragaza imbere y'abano bantu duha bino biganiro kuko Izi abantu badukurikirana bro n'abaciye ubwenge man cyane siko cyane baraciye ubwenge cyane siko reka ngaruka kuri Mimi Mireille hariho ibiganiro akora agashiramwo nuvuga gute imbaraga nke cyangwa agashiramwo marangamutima menshi siko ariko nibiba bikenewe kubera mu biganiro bikenewe yuko werekana ubukomezi bw'iwawe siko ego ariko ugiye kuraba hari ibiganiro bimwe akora akagarukana ibintu kanaka akazana ibintu kanaka bituma n'abantu bamucisha mu ijisho siko ego ndaza kugaruka cyane kuri Mimi Mireille ariko ngaruka kuri bano bantu Izi imbere yuko mbanira kuri Mimi Mireille bano bantu kwera mu disinga bacima amanda naragiye mbona na Nelina amupostinga ariko reka ngaruka kuri bano bantu ubuzima bwa bano bantu ba Nelina cyangwa bacima amanda bro nitubuzi bro turabuzi turazi ibintu byinshi bagiye bacamwo ariko hariho vie prive y'umuntu tutaza ngaha kuri social media kugira tuyishikirize bro ibintu byitwa umuryango kino gihe abana ba Mimi Mireille bari muri vacances bro siko bari muri vacances ibazere gushika ino saha baciye baje kuri social media aho babaye ndibaza neza yuko bakoresha telefone Android bayironse bategerezwa kuja kuri YouTube kugira barabajya amasinema agiye atandukanye ibaze rero iyo nkuru baciye bayihura bakabona yuko bakubatuka mama wiwe yuko yabataye bro bajya abana bafise umutima w'abantu bafise umutima w'icuma siko yego reka mbaze nari natina Chimamanda bamaze gukora iki muri industry hana kimwe none ahubwo nagira yuko umuntu amaze Chimamanda aramaze kuvuga na Nelina ataramaze kuvuga nagira yuko ahubwo umuntu amaze gutera etape yo kuvuga neza yuko ariko aratera imbere nagira ahubwo niwe mwanya kumushigikira ibaze zino nguvu za Nelina ati zo gutuka canke zo kwamamaza inkuru mbi ya Mimi Mireille Chimamanda na Nelina ati iyo bazikoresha mu nzira nziza Izi ariko numva umengo ariko muri industry birakeneye yuko baturonye ibiza murongo oya rega ariko numva umengo byose no gufasha bro kuko inyuma y'isinema Ciramunda yari maze imisi iriko irahitinga ego hagaca hitamwe ibi vy'abana ego bakamuvuga ego ubu numvise ngo agomba ategura indi sinema cyane urabitahura ego bisigura ko Mimi aguma ari active cyane ngaha ku mbuga nivyo kandi yipowe nivyo ndavyemeye none nimba aguma ari active tukaguma tumupfuka aho wumva kweri atari kumufasha ariko none Izi ndakubaze none sinzi kiretse avyegereje umutima oya ndakubaze none hariho inzira nziza yo kuvuga umuntu kugira agiri indi etape ibaze rero inzira yo kuvuga neza yuko Mimi Mireille yakanye abana Mimi Mireille yataye abana Izi uraza abakobwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura bro bamaze gukorora madamani ni na benshi cyane siko ariko Mimi Mireille yamaze kwibaruka abana bagera kuri 3 bro siko amaze kwibaruka abana bagera kuri 3 ibaze rero izo nguvu yakoresheje kugira abana abibaruke ariko atigeze avuga ati ino mbaye canke inonda ndayikorore bro siko turaza abantu benshi bamaze gukorora turumva makuru nabo tuzi ariko turabumva turumva sinzi ko ari byo canke atari byo ariko umenye neza yuko muri ino si bibaho ibaze rizo nguvu yakoresheje kugira yibaruke bano bana bagera kuri 3 ahubwo izo nguvu zo kuvuga ati neza yuko twomushigikira cyane kugira tumufashe ahubwo bikabaho yuko
izi abana biwe mani barakuze bro sinabikubariye twarakoze analyse kuri Anashia tubazanira ibintu byinshi abantu bamwe batari bazi ahubwo ni bamwe bicare bige kugira amutse turabaha ama content siko ndatangazwa neza yuko ahubwo izi nguvu ko barakoresha ahubwo bozikoresha mu bundi buryo canke bagakreya izindi base canke bagakreya izindi content kanaka kugira mu mufashe Mimi kugira isinema yiwe ari mu Rwanda akakora isinema nziza ari kumwe na Bakilaman bisigura neza yuko bari kubitwara mu yindi nzira apana inzira y'abana kuko abana biwe gushika ino saha barafise ubwenge barasiye ubwenge bro siko barasiye ubwenge barafata telefone bakaja kuri Facebook bafise ama Facebook yabo bafise ikiniki bro ku munsi wejo naravuganye n'abantu bari Kigali izi naravuganye n'abantu bari Rwanda bari Kigali bambarira ati Mimi heye agahinda muko muramutera mu Burundi ari mu munyene mwari mukwiye kumufasha bimeze gute ariko nkaca nibaza ati bano bantu ba content creator canke abantu bakorera muri showbiz muri entertainment mukeneye iki ku buzima bwiwe ahubwo niwe mwenzwa dukeneye yuko tumufasha kuko nimba yaragiye gukina isinema mu gihugu cy'u Rwanda muri Kilaman igasiremba ikica kuri Kingdom TV siko isinema yitwa The Promise bisigura neza yuko bamuhamagaye Mimi kuko isinema yiwe irikira trending bro siko bro dufise imitima y'abantu man siko imitima y'abantu yibaza ati izo nguvu twokoresha kugira ahubwo twihekure ku bantu bari mu kazi nigute tutozikoresha kugira tuduze idarapo y'igihugu cyacu Burundi tuduze bano bantu ariko ino deba ya Mimi he numva umengo no yivuga kintu byinshi ariko reka ngaruke kuri Mimi Mimi nagabanya amaranga mutima Mimi nagabanya amaranga mutima kuko mu biganiro hari ukuntu ndafise imbaraga zikaze siko tuvyemeranye twe kuri Anashia turubaka siko tuvuga ikintu kugira ko ibintu bigira iterambere siko Mimi Miheye mushiki wacu gira imbaraga zikomeye kuko urazi neza saga waciyemo kuva kera zari zirenze wahuye saga nyinshi zisumba ibi siko kandi nimba uzi neza yuko hari ama content bashobora gukora ko ugiye mu biganiro wayavuga ukaza gusanga biguhaye iyindi shusho mbi ahubwo tegura ikiganiro no mumesha makuru umubarira ati je bino bintu sinkeneye yuko bimbazako siko Mimi he nawe arakwiye kwicara kiga siko ariko ndagaruka kuri kino kintu Mimi ndakwibarize gushikino sana nagiye mbona n'ama commentaire abantu benshi bakudisinga bavuga yuko ama views waronse wishura yuko ari bisanzwe kuri Chita Magic ariko ndibaza ati Mimi nibisanzwe 1 million views mu misi ngahe izi mu misi gera kuri 3 uronse 1 million views ku ma episode nibisanzwe ari kuri Chiramunda bro naragiye ndonka ama message y'abantu benshi bambarira ati Mimi uramubari kino kintu ati yaradekonye aravuze nabi ndagaruka Mimi uraza gaciro avuze ko ari bisanzwe bisigura ko abaciye amazi bari ya bose bayiravye ndibaza ati araza gaciro ko mufana bro abaciye amazi uwo miliyoni w'abantu washoboye kugurura YouTube ukarondera isinema yitwa Chiramunda hamuka ukamuraba wibaze bino bintu man siko agaciro k'umufana bro nakandi ariko ivyo bifatanye na bimwe twari twavuze mu gikaniro cy'ubushize narabivuze ingene basigaye bagara ku bafana suko bakabandikira ntibabishure bakabatelefona ntibabita n'ama media batazi nico babaronderera ejo ku munsi wejo naravuganye n'abafana barambarira ati je Mimi ndakene yuko uzo muduhera buno butumwa ati Mimi nawe nyene uri ku mwanya kandi uri kurakina isinema ziko ziraryohera abantu ariko wumve neza yuko Mimi uri kura vyitwaramwo nabi kuko nimba utabona neza yuko ukwiye kwitegura kuja kuri zino kamera z'aba YouTuber canke z'abamisha makuru canke zino micro bihebe canke mutegure mumeshe makuru mumbari ati journalist ndakeneye yuko kino kiganiro cyo gukora tubitegure kugira vyiyagure kugira sinze kumva ahantu nadekonye bro gutegura ikiganiro nibibi izi
gutegura ikiganiro ni ibintu bisanzwe cyane ni ibintu bisanzwe kandi mimi washaka gutegura apana si ibintu bisanzwe gusa ahubwo ni ibintu vyiza kuko muteguranye mushobora kuvuga ati okay kugira dutange ibintu vyiza bifasha abantu bifise na quality birimwo basi na message reka dukore gutya na gutya na gutya na gutya nibaza ko ari vyiza cyane ahubwo ego ariko nyene impari iziboro za mimi yako aho mba numva izi naravuze neza yuko abadukurikiye kuri Anashare bro ikintu citwa ubustar ni ikintu ca mbere cikiyarurira mutwe kiboreza umuntu kuko urashobora kuba kino gihe ubonye yuko uri umustar ariko ugasanga man burya bustar bw'iwawe nibo nyene bukwiciye kariyeri kimwe gusa nasanze ubustar ntiburaba ngo urakijijwe canke ngo uragize kugira uboregwe ushobora kuba ukijijwe ukaboregwa n'ubusitari gituma nakubariye nikiyarura mutwe uvyitwayemo nabi kandi nyene ziko ubusitari bukurangiza bro kandi nikiyarura mutwe unywa utabishaka upfa kuba uri mu nzira yo kuba umusitari basi upfa kuba uri mu nzira aho ushobora kubonwa n'abantu benshi washaka ushobora no kuba uri umukozi w'Imana abantu benshi bakaguhurumbira nawe mu buryo utaziga gushika rino sana abakozi b'Imana ni hata profete basigaye baza muri cinema hari umuprofete ngira message umuprofete nagenda mubona mu kiganiro kanaka ariko aratura intayi z'abantu kazoza ni wa undi nuze yavuga ubuheze muco si umwe muco yavuga abaprofete bacu nimba udafise umuhamagaro w'Imana bikore mu yindi nzira hama azadandaza umunwa nka wewe dandaza umunwa apana kuza witira yuko uri umukozi w'Imana uri umuprofete bro siko iyi niyo message ngira mpuwe n'umukozi w'Imana cyangwa n'umuprofete sindamwemeze yuko ari umuprofete ni babandi umuturanyi wo ngahavuga ngo ni ba profete G ariko mimi turagukunda cyane bandanya kazi ariko yegereza abana biwawe yego kabisa yego tugende kwa Alvera Muhimbare agomba garuke muri entertainment aho yaramaze igihe kinini yatari karaboneka yarari mu karuhuko ngira ngo niko twokita Alvera collection karuhuko nimba kitari kiruhuko sasa ego ubu rero yasohoye ko agomba azane indirimbo zigera kuri statu bro indirimbo nshasha ego sinke muri Wema bari mu kazi ego Alvera Muhimbare igaruka giye uribona gute Alvera Muhimbare ndemeza neza yuko agira garuke muri cinema kuko turabona quality yiwe kandi irenze cyane kuko ndemeza neza yuko indirimbo ziwe zakunzwe cyane kandi zifise n'ubutumwa bwiza zifise message nziza ariko Alvera Muhimbare ndiko ndamwibariza kino gihe yaramaze ari mu gacerere Alvera Muhimbare nawe nyene arafise ibintu sinzi ariko ndafise namwe mu makuru amwe agiye atandukanye yuko Alvera Muhimbare hari ibintu byinshi bituma atari karagaragara muri industry atari karagaragara muri cinema kuko kuri YouTube yiwe haize amezi agera kuri 5 arenga atagikorwa ciwe ata cinema yiwe atana indirimbo yo guhimbaza Imana ariko nkibaza Alvera Muhimbare bino bintu entre y'umuziki no gukina amasinema mba numva yuko Alvera yohava hitamo kino kintu kimwe muri bino bintu bibiri kuko ndibaza neza yuko nabyo nyene byo bari biri mu bintu bimufatira cyane siko izi bimufatira cyane turi ku munsi wa gatanu ndaguye nk'akorore nka mugenzi witwa Sabasi Sabasi nkuru nziza yarafise indirimbo yuko yari cinema yo gusohoka no munsi yigeze isohoka kubera afise na clip video y'indirimbo yiwe abantu bazoba bari muri iyo ndirimbo niba Mr kandi naba Izo Chris siko hari ibintu bigera kuri bibiri bigoye neza yuko utabukwiye kuvyikorana siko nkibaza ati hari amajambo amwe ngena ndonka n'abagi batsanzwe yambare ati
Alvera Muhimba ari wo mukrasa he muri cinema canke mu muziki dushobora kuvuga ati ni hose siko dushobora kuvuga ni hose ariko ndibaza neza yuko muri cinema agenda kubwikira kanagenda kubera cinema yiwe kuko nta manu canke nta mwanya afise wo kwandika cinema yiwe siko ariko aractinga neza kandi bagiye no kubona ikiganiro cande cha Deja BMT avuga neza yuko sinabivugira mu kiganiro ariko Alvera Muhimba ni breaking news ngiye kubazanira agiye kugaruka muri industry muri entertainment agiye kutuzana indirimbo zikera kuri 3 muri album yiwe turamushorera cyane kuri Alvera Collection iri mu neza na neza mu Kamenge ariko ngibaza ati aba cineaste ni gute batamushorera uri buvuge ibintu bibiri gute kandi wumva hahongeyemo na collection bisigura yuko nayo nyene mutwara umwanya bro none wewe bazajya kuri collection ko atamutwara umwanya gusi ivyo bina arakwiye kubigabura ahubwo uzosanga yanabivuyemo Burundi ibintu nk'ibi ibaze Mail vyagenze gute Mail yashinze akabari The Key Bar vyagenze ariko nawe nyene vyagenze uko nyene yavuga ati bana jengira nkurikirana ega abantu mukuvamo nuko nyene urumva wowe uraronka akantu ukora kiwawe ugatangura kubona umengo karatanguye gutera imbere ukaza ukora vya bindi wahora ukora bukebuke Alvera nimba yorasohora indirimbo ku mezi 2 canke 3 agatangura gukubita amezi 6 yinanase ku mezi 7 mugaca mubona iyindi ndirimbo ibaze rero hazohera n'ubundi mwaka n'imyaka inyuma y'umwaka ukaca ubona time kandi ama munyuma kazogenda burundu bigahera ariko ikirojo cyo musaba Alvera Muhimba arahitamo ikintu kimwe siko Alvera Muhimba ari n'umuntu wiwanje siko n'umuntu wiwanje wa hafi ndanavyemeza cyane kuko bagende barabigana tugeze gukorana ku Alvera Muhimba genda afise ikibazo ngaho ego hariho aba bakobwa uribuka ko wakoranye na Fan ego uribuka ko wakoranye na Alvera ego uribuka ko wakoranye na ubundi mwakoranye ataratera imbere cyane n'indi ataratera imbere shani be mwakoranye ataratera imbere ariko ubu afise izina bakanyana ya bakanyana Kanyana hamwe nande kweri ani benshi okay nacu mugabo abahungu uraba abahungu mwakoranye no musi muracakorana ego abakobwa bo kubera iki urakoze kuntwara muri iyo sije tuca duhava tugaruka kuri Mimi oya ngira ngaruka oya kuri bano bakobwa majority ya bose siko ndagaruka kuri bano bakobwa bacu ba cinema ariko nimba uzi ko hari abantu bari hambo cyane bataravye ngo mfise izina ringana gute abasineaste b'abahungu ba Mr Sami ba Mr Kane ba Mede bande man bubahwe ariko nkibaza ati kino gitsina gore barasumba n'abaririmbyi man bano bakobwa bacu bo muri cinema y'u Burundi siko wewe ubweze Sami yakubwiye ati Alvera ubu kumushikira n'intambara nawe wamupanga ngo kuja kumuvumbura je nzoraba ingeno bigenza afise aba bodyguard ariko nkibaza ati kino gitsina gore cyo mu gihugu cyacu Burundi bano bakobwa hari kintu namavuga mufise vision imwe nabando ba artiste bacu bako baratanga ibiganiro kuri media canke mufise za vision zo kuvuga ati reka twinjira muri cinema kugira twironkere ikintu kanaka kuko bano bashiki bacu muri cinema y'u Burundi bro umubonano wabo uragoye siko uragoye umubonano wabo uragoye iki gituma je navuze ati twe kuri arashize reka twikorere zino nyene ziwacu kugira tubandanye ibikorwa
kuko narabonye neza yuko hari abantu bamwe bro bataze agaciro ka medias bataze agaciro ka social media bataze agaciro ka kikinyamakuru bro mu gihugu cyacu Burundi ariko ndatangazwa neza yuko ubu mugiye mu bihugu bibanye mwotanga ama interview mwakuri ibiganiro by'ubutandukanye ariko twebwe ngaho iwacu tubakoze ko analyse tubashize mu mwandiko wacu mutubona nkuko turabanse siko ariko baca ntangazwa neza yuko ni gute ariwe n'abantu benshi banditse amazina ukaza gusanga neza yuko baduha ibiganiro kanaka izi reka mvuge kino kintu bano bashiki bacu nabo nyene bicare bige bano bashiki bacu bicare bige bano bakobwa bari muri sinema y'u Burundi siko bano bashiki bacu bicare bige kuko nimba uri muri sinema y'u Burundi uri kuratinga uri kuragaragaza impano bro twebwe kuri social media kumbonesha kure cyangwa ku radio cyangwa ku kinyamakuru kanaka tutabishizemo uruhara bro nta muntu ntumwe azofateye imbere tudagushize muri analyse tutagupostinze kukini kiniki ariko ngaca ntihangazwa neza yuko gusa kimwe nibo nasanze bavyegereza umutima iyo basohotse hanze urazi abo umaze gusaba ibiganiro urazi ivyo bitwatse ngo wabavuze nabi ahubwo mba numva neza yuko abahungu twoja dufata ko ari bo bamaze none ugira ngo iyo uri kuravuga ukuri uri kuvuga nabi kweli ni bimwe bavuga gusa ukuri kurababaza kandi ukuri kurababaza cyane cyane ukuri kutari kwiza turashobora kuvuga ati Gundos afise umutima mwiza Gundos n'umuntu w'abantu Gundos ivyo byose dufate ko ari ukuri mugabo rero dutangure tuvuga ukuri kwa madefo yawe ucubabara cyane gose kubera ikintu ukuri kubabaza ntugomba kumva ibintu bitari vyiza ukora kandi utavyumvise ntuzobikosora sometime biragufasha kuko wewe nimba uno musuri kuravuga ati Tuko turavuga ati aba bakobwa bateye imbere ntibasubira kwibuka naho baciye ntibasubira ntibasubira kwikoza cyangwa bavuze bavyegereza umutima ibi ni wibaze ngo dutanga ubutumwa bwubaka kugira bufashe industry ikiniki none ndakubaza hari abasineaste ngaha mu gica cy'u Burundi nivyo bafise izina ariko atabiganiro na kimuzi urigera umubonamo kuko aranavyimba cyane kuko yabonetse muri cinema ironsa ama views menshi cyane yahitinze cyane ariko kacumengo yuko hari ibindi bintu vyatariyo bayibona ariko nkibaza ati mbega ni gute ushobora kwibona yuko ukinyi cinema imwe ukaca wimara kumenga urarenze ukaca wibagira media bro ama media zi mu gihugu cyacu Burundi ari mu kazi TV online zi mu kazi aba promoters bari mu kazi nimba bagupostinze kintu kanaka ni kwerera mu kazi nta muntu azogupostinga nta muntu azokuvuga utari mu kazi ego kwe siko nta muntu azokuvuga utari mu kazi twe tuzoza nga kuri micro kugira tugushire mu mwandiko dugushire muri analyse zacu kubera uri kuravugwa cyangwa uri kurasohoka kanaka kubera je sinzoza ngo nicare ngo mvuge ngo urumva ngo naka ngo naka ndakuvuge gute kandi utari mu kazi uri gukora iki kugira ndakuvuge nta nakim uri kugura kugira ndakuvuge ahubwo iyo uri kuravugwa haba nabi cyangwa neza menya kuri mu kazi suko menya ko uri mu kazi wewe wicara ahantu wigurira akantu uvuga ati bwa bundi nivyo ndiko ndakora bariko barabibona kweli urazi abantu bandi benshi baba bariko barakora mugabo ntibaronke iyo chance yo kuvugwa haba nabi canke neza ni benshi cyane ari abantu bariko baraturaba ngaha bavuga ati icyo miyo chance bakamvuga naho hoba nabi bakamvuga man bifuza man siko bifuza ariko ukaza gusanga umuntu ukura mwiruka inyuma uri kurafukama uri kuramutakambira uri kuramusaba ati bana dukore ikiganiro usangize ubutumwa cyangwa usangize message cyangwa bashingira intahe abakunzi biwawe abafana biwawe bagibikorwa byo bigiye batandukanye ariko ukamengo akeneye yuko umusenga man incigituma izi cyo kuri anasha tuzokurana bro n'umuntu yumva neza yuko twahisemwo urugendo rumwe kuko twe kuri Anasiya twahisemwo urugendo kugira iki
bwo gushikana kure kabisa siko gwiterambere bw'umuntu yifuza yuko ashika kure apana yuko gukene yuko man ndafise inahe nyinshi z'abajene bari ngaho hanze bro ndafise inahe nyinshi izi z'abajene bari ngaho hanze bambarira ibintu byinshi bigiye bitandukanye ahubwo je vuba Alvera ndanamuvumbura mubigeme reka dushimire Muco ari hambo mani Muco ari hambo. Reka tuze kwa Mr. Nsoro bimeze gute muri no misi ego biri kuvugwa ngo arayoboye ego muga Mr. Nsoro kweri jemba mbona umengo ari mu bintazi ntavyo kuyobora nta vyiki Mr. Nsoro akora ibintazi kandi ametriza Mr. Nsoro nta kintu yokorera ubusa Liberi Mr. Nsoro muri industry ari mu bantu tworonka nk'abantu bashika nk'umunani bafise mind ya Mr. Nsoro nta kabuza industry entertainment mu gisata ca cinema yotera imbere siko kuko araciye ubwenge bro araciye ubwenge cyane uvyumve kandi cyane Nsoro Libera araciye ubwenge gushika ino saha abantu benshi baravuye ku cinema Ciramunda kuko yaheze bakurikirana cinema yitwa Fer Rouge tunashimira cyane hari aba estime ndaza kumugara uze kumujisha wa estime ndaza kumuramutsa cyane hamwe n'aba chance n'abandi bagiye batandukanye twage tubabona muri Fer Rouge igiye tandukanye turamushimira cyane Nsoro kuko araciye ubwenge cyane kandi afise mind yo gushikana kure cinema y'u Burundi ariko nkibaza Mr. Nsoro ubwo bumenyi Nsoro ufise busangize bano bantu busangize bano bantu bo muri cinema y'u Burundi busangize abantu mu gisata ca cinema muri industry kuko ufise strategy nyinshi kuko je Nsoro twarakuraho ibintu byinshi ndemeza neza yuko Nsoro yambereye umwana mwiza gushikana n'ubu akira umwana mwiza kuri MC Gundos siko ariko nkibaza ati Nsoro habuze iki kugira usangize ubwo bumenyi bwa bano bantu bashirimo ubwo bumenyi ariko na Nsoro nkibaza ati ni gute Nsoro aterekwa abantu bro aterekwa abantu gute ni wa muntu adakunda kuja mu bintu kanaka adakunda kuja mu biyago by'abantu aja muri vya bintu vyiwe ata ni bimwe narimejeje kuvuga ati Nsoro nta kintu agirira ubusa akorera ubusa ategezwa kubona mwinyungu maybe ashobora kuba yiyumvira ati ninja muri biriya bintu nza kunguka iki abonye ataca za kunguka nta kamaro ariko na Nsoro yarigeze ko mbari yuko yigeze kubigeza ariko bamwegeje inyuma cyane muri cinema y'u Burundi bano basanzwe bakorana ibikorwa gushika nino saha basami ntibanavugana nta na contact nta kiniki banavugana ariko nkatangazwa neza ati ni gute muri cinema y'u Burundi musanzwe muri n'abakoresha bakura abakoresha atuma ko academy kandi isinema ziwe Nsoro ico kintu ca mbere je namwubahira si vya bintu ngo azozana ngo abantu bafise amazina bro ngo azuhamagara ngo naka ngo kubera ngo afise izina akinisha abana bakiri bato yacishije muri academy Burundi Film Academy akabazana akabaha certificate akaca bashira muri cinema yiyo bitandukanye n'abandi siko naragenda bigaruka ko izi ndavuga ati bano bantu bo muri cinema y'u Burundi turakeneye yuko muzo barakinisha amaraso mashasha kugira tubone andi maraso mashasha isinema urashobora gusanga ihuriyemo nk'ivyamamare bishika kuri 5 ivyamamare 5 bro ukufasha impano bro ukufasha impano ngaho tutabonye andi maraso mashasha tutabonye kiniki ndaza kugara kuri abantu b'abanalist uga urabona nka isinema iri kiraba yitwa Data urabona ko arimwe abana bashasha nico kintu ca mbere nashimiye cyane umuryango wa Solution harimo nk'abana nka bane canke batatu ariho n'abamujama yahora fotora yitwa gute wa ari umujama yahora fotora muri Truafa
yo mu cameraman ari muri data yayitanguye episode ya mbere nawe nzi naho ndiko nabona hariho bajya bana biwe bafani na Raske nujya mu petit ya Kinyari Mr. Junior na Junior hamwe na Mr. Kane wose arimwo na maraso mashasha Sugi namushimiri nico kintu nako navuga kuri Mr. Soro Soro yazanye strategy z'abantu bamwe biringagije kuko turakunda kubona zino sinema z'u Burundi bazanya amaraso dusanzwe tuzi apana kuzana ngo babana iki niki ahubwo bajya abana ni bari bakenewe yuko tuba support tuberekane siko kandi n'ikindi kintu izingira mvuge bano bantu bo muri sinema mureke kwibaza yuko sinema iri muri Noro gusa siko hari abantu benshi ngaho ko barankurikira ndazi baraza kujyana imisaya byatari baza kwibaza igituma nakivuze mureke kwibaza yuko sinema iri muri Noro mureke kwibaza yuko sinema iri ahantu kana kubera sinema ni igihugu cyacu Burundi sinema nta mbibe bro novuga gute nta kote nimwe irimwo murabe neza yuko sinema iri hose kuko abana bo muri Major TV gushikino sa Angel na Mr. Khan bariko baragaragara muri sinema nyinshi zigisanzwe ariko ndafise n'amakuru menshi agiye atandukanye hari abantu benshi bigeze kuba bigize inyuma ngaha muri industry yo muri sinema y'u Burundi bro siko naza kubavuga ngaha muri sinema bigeze neza yuko babigize inyuma bari ati twibindi tuzubakirisha muri sinema kubera muva muri sud cyangwa muri no muri sud urakoze cyane nico kintu ngira mvuge ngaha hari abantu benshi bigize aba director b'inguvu hari abantu benshi bigize ngo vyabindi kiniki ngo nibo batanga amategeko bagombye kwigiza inyuma cyane abantu bagiye batandukanye bagombye kwigiza inyuma cyane abajene bari ku kazi bagombye kwigiza cyane abantu benshi bari ku kazi bari kubarakora ngo ni kubere batava mu makarti aho baba bro siko ariko nkibariza bano bantu bafite ibino vyiyumviro sinza kubavuga ariko bariyumva siko sinema yo mu Burundi mukeneye iherere muri no siko mukeneye iherere he siko nkiyumvira ati mbege bino bintu nimwagoma neza yuko bizoguma muri imicungararo yanyu bizoguma muri vya bintu byanyu ya makarti yanyu ya marigare yanyu bya bintu musangira ya miruturutu musangira za nzoga zanyu bya bintu biki niki mukene kariho bizoguma mukene yuko bizotera imbere kweri siko mukene yuko bizotera imbere ahubwo nagira neza yuko niba mwiteze neza yuko sinema y'u Burundi mukeneye ko itera imbere ahubwo mufasha impano zigistandukanye apana kwibaza neza yuko isinema ngwiri muri ya micungararo yanyu bro ubu turi hezi turi mu Kamenge ego ke siyo turi none ariko benshi baraza kwibaza ati ni gute ukura disinga abantu bo muri no utari kwa disinga muri muri sud bro mwaragombye kuzana ibintu byo ma competition ariko jewe kuri Anashare turi mu muryango w'iterambere turi muri wa muryango wo hagati na hagati dufasha impano nyinshi zigitandukanye nta bintu bya kamwana wa mama nta bintu ngo urumva ngo nakangosiro mu kigano kuri Anashare tuzoba ibiganiro byinshi bigitandukanye dukoresha aba invite bigiye bitandukanye ahantu hose uzoburi kuri Anashare nta na hamwe wimiriwe Anashare tuzokoresha ama interview bose bagiye batandukanye pana kuzana ivyo bintu vy'iki niki ngo ni makangu utere imbere nguje muri Nord ngo ni makangu ngo utere imbere ngugiye muri Sud oya siko biri siko biri ego niko ndabivuga bino bintu mbabaye kuko mfise intaye nyinshi man ego mfise intaye nyinshi nho bumvisha ngaho kuri telefone ehe urusaku reka ni powereze reka ndeke ai yo dusezere tugende tunabashimira cyane tubashimira abantu badukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera je nama ndabivuga umuntu arinze afata umwanya wiwe akawuguha akakumviriza iminota 30-40 ego uwo muntu n'umuntu muzima ego ukabugejeje ikiganiro ngaha wicare ahantu wihakana kabisa hama wirihire ibisigaye tuzobivugana ariko bumve yuko nta ntambara turimo
ubu rero tugomba tubasukemo ibiganiro na mpaka na mpaka turi hafi kubaha ibiganiro mu minsi yose every day igihe cy'isaha zitandatu turakenera support ya bano bantu every day igihe cy'isaha zitandatu support yo gufyunda subscribe ni support irenze like comment ni support irenze share nagaciro kamwe kadasanzwe man tuba turi kumwe na DH Telecom tuba turi kumwe na Bartender Bar dusubire tubonane mu kiganiro cy'ubutaha hasta la vista ndabakunda cyane ishoboye MC Gunos alongside Bats Mix easy wagwan asante sana